Muri ino minsi hamaze igihe mu mvugo z'abategetsi bategeka Uburundi hari ururirimbo rujanye n'intambara ishobora kuba umwanya n'umwanya. Rimwe na rimwe Ndayishimiye agatunga urutoke igihugu c'u Rwanda, amaze no kwugara imbibe duhana naco incuro nyinshi, aramaze no gukoranya urwaruka muri Kongo i Kinshasa ababwira ko azobafasha gusenya ubutegetsi bwo mu Rwanda. Ariko kugeza aya magingo nta na kimwe abarundi barumva ku ruhande rw'u Rwanda kijanye n'intambara ku Burundi. Ikindi gihe Ndayishimiye yuririra ku ntambara iriko irabera muri Kongo, ibyo bizwi ko yajanye y'abasirikare b'abarundi ku nyungu ziwe. Kuba yarakoze ikosa rihambaye ryo kwikwegera intambara, akaba agarutse gutakambira abanyagihugu yongera batera ubwoba ngo bame mu guhagarara rw'intambara itariyo. Ibi nibiribagiza cane cane intambara zindi basanzwe bahanganye nazo, ari ubwa mbere ijanye n'ubukene buterwa n'ubusuma bukabije bw'abari mu nzego nkuru no kwigungira ko ivy'igihugu byose ugasanga bisangiwe n'akabi gatoya kari ku butegetsi. Ubwa kabiri intambara ijanye n'ubwoba butekeye abantu kubera ivyiyumviro n'inyigisho z'amacakubiri ziguma zitangwa hirya no hino mu mugambwe. Intambara ya gatatu ikaba ijanye n'inzego zitagihagarariye inyungu z'abanyagihugu, aho zobahumurije zikaba zibereye mu kwaha kw'abategeka. Turavuga nk'inama nshingamateka, abashikiranganji, urwego rw'umuhuza, umugwi ujejwe agateka kazina muntu, umugwi wo gutegura amatora, umugwi wo gutohoza no kumenyesha ukuri ku vyabaye mu gihugu, ndetse n'inzego zo kwivuna basi n'umutekano. Ivyo byose bikaba bituruka no kwibwirwa shingiro ritagifise ikibanza caryo mu buzima bw'igihugu. Kuri ivyo byose twe twohanura abarundi kuguma bafatanye mu nda, bakirinda kumviriza imvugo z'urwanko nk'izo zerekana ko umwansi ari igihugu c'u Rwanda, ahubwo bakibaza igituma leta irungika abasirikare b'igihugu kuja gupfira muri Kongo barungitswe bidaciye mu mategeko. Bakabibaza abashingamateka babaserukira, bati inyungu abarundi bari gukura muri iyo ndwano niyihe? Bati ko abasirikare bafatirwayo leta itabasaba, ahubwo ibihakana babaze bati kuki abitavye Imana igihugu kitabagandarira nk'abandi bose, kuko baba baguye ku kazi barungitswemo n'igihugu nk'uko babivuga. Ikindi twosaba nuko boraba ingaruka z'intambara canke z'ubwicanyi. Uturero turahari, nibaraba bishe mu bihe bitandukanye ukuntu baheje nabi, bakamenya ko kujana Nyabahururu bibuza akazoza keza kurunganwe ruhari eka n'uruzoza, tutibagiye no ku gihugu. Kurwana intambara itatuganisha kugarukana ubwigenge nko guharanira ubwenegihugu canke kugarura imbibe z'igihugu n'ibindi, ntaco bivuze. Ubu uri kugenda nk'ikintazi, kandi benshi abakoreshwa mu ntambara n'urwaruka. Kugwaruka rero turuhanura kwirinda amajambo acanishamwo, na cane cane imbonerakure, ko batagiye barashishoza amajambo umukuru w'igihugu avuga barashobora guhohotera canke kwica abantu bivanye n'ayo majambo. Nibamenye ko bizobakurikirana kuko ubutegetsi bwo burahinduka, ariko bazokwamara abarundi kandi bazobihanirwa umunsi n'izina. Rero imbere yuko bashira mu ngiro ivyo abategetsi babasaba, nibabanze biyumvire ingaruka zavyo. Urwaruka ruri kujana Nyabahururu ntibabe ibikoresho vy'abashaka inyungu zabo, kandi ntibibwire ko baza bumva ko ababakuriye mu nzego zitandukanye ko ico bavuze cose boca bagikurikiza, kuko ivyo bama bavuga canke ivyo bakora byose ntivyera. Nibaharanire kuba akarorero keza mu gufatana mu nda, batitaye ku marangamutima y'ubwoko, ay'imigambwe, amadini, intara n'ibindi. Bongere kandi baze barumvira uwo wese yikokoye akabaha impanuro, kuko nyamuburi kimuhanura niwe nyamuburi kimuhamba, kandi agasozi k'intanurwa kahiye abagabo babona.